je ndibuka naradandaje itabi naradandaje itabi mu isoko hajya ngenda mvuga ati cigarette niga muri internet nadandaza icayi nakoze ibiteramo byinshi bitandukanye byampaye kumenyana n'abantu batari bake nakoranye ibiteramo na ba Big Fizzo abaririmbyi nka ba B-Face ba Satb abaririmbyi bakomeye bose mu Burundi nka bose turazinanye ko turamaze gukorana. Ikintu cya mbere je novuga nta gusuzugura akazi niko cyane abariko baratwumva bose badukurikirana bumve ko bagifate nk'umuziro gusuzugura akazi. Agaseke BTV uno munsi tuzavuganira kuvyerekeye urwaruka gihe usanga ruheza amashure ntiruronke ico rukora ugasanga rurabuza akazi ugasanga gwirirwa gwicaye muhira cyo ugasanga gwirirwa gwicaye ku matelefone baraba ama Facebook baraba ibica nk'ibiriya ariko rero bakibagira yuko mu buzima bwa misi yose umuntu ateza kwinjira mu bintu byose bishoboka kugira ngo arondera ubuzima kanatsinda no mu myidagaduro yashurira sho gusanga yo hari ubuzima ikimenyamenya uyu mutumiye turi kumwe uno munsi no muganga akaba ari Dr MAJAMBERE Jean Claude aza kubacira ku mayange ababwire ko akamaro kanininya mu gwaruka gateza kuba arako kwerekana ubuzima bwabo iyo buri ko buraje. Rero reka ndamuramutse hama abidondore muraza kumwumva ko byinshi murabona ko akiri muto cyane ariko nta akiri muto araza kubabwira byinshi yaciyemo cyane gushika n'isaha akibandanya n'ibindi bikurikira. Mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Muraho neza ga Dr. Yego turashimye. Yego ndaryohewe cyane ndabishimiye ko n'umunsi mwampaye akanya bwo tuganira. Yego najewe ndaryohewe kubona mwaduhaye akanya kugira ngo dushobore kugira ico tuvuze kumbure hari abo gishobora kugirira akamaro bikabafasha gutera intambwe mu buzima. Naho ndabumva mu bintu byinshi uno munsi ugasanga uri muri ibi ejo ugasanga ari muri biriya nkaburaho ndagufata kuko uri muri byinshi uno munsi rero nagize ibako kugira ngo dushobe kuganira neza neza uwereke akarorero rwaruka uno munsi sho gusanga ruvuga ngo jewe ngo ibi ngo ntabyo noshobora gukora ngo je ngo bijya ngo wapi ngo ntibindimwo nashaka ubereke urwaruka neza na neza uno munsi aho rugeze mbega gukora iki. Urakoze cyane ngira ngo nohera ku kwidondora kumbure ndaza guheza mvugemwe ivyo byinshi wavuze. Yego cyane. Jewe nitwa MAJAMBERE Jean Claude ariko abantu benshi banzi ku kazina k'agatazirano nitwa NDUDI. NDUDI niko kazina k'agatazirano nakuranye kuva mu bwana bwanje ariko ubu abatari bake banyita NDUDI team. Izina ryamenyekanye cyane ndumumenyesha makuru w'inkino kuri radio televiziyo Rema FM aho naremesha ibiganiro by'inkino ndetse n'ivy'amagara y'abantu. Niyo matazano yanje ndumuganga ku rugero rwabo bita le médecin généraliste ariko kandi nkaba maze kuronka impamya bushobozi ya FIFA mu bijanye no kuvura abakinyi b'umupira w'amaguru ni diplôme FIFA a médecine du football. Nkaba kandi ndi uwo bita umuganga muhanuzi médecin conseil mu runani rw'abaherekeza amashira hamwe yo kuvuzanya mu Burundi ni plateforme des acteurs de mutuelle de santé au Burundi. Aho rero urumva ko ndi umuganga muhanuzi nukuvuga ko ahanini njejwe gukurikirana ubuvuzi abaganga baha abanywanyi b'amashira hamwe yo kuvuzanya ko babavura neza bakabatunganiriza nk'uko amategeko abivuga. Ariko kandi nsanzwe nkora ibijanye novuga na entertainment imyidagaduro. Ndafise ishira hamwe ribikora ni agence événementielle yitwa NDUDI Team All Business. Ngira urumva mu akantu all business ni agence événementielle ikora ibintu byose twanabitanguye mu mwaka wa 2010 nari nkiri umunyeshuri kuri kaminuza y'Ingozi niho nari nkiyitangura ndi mu mwaka wa mbere muri medicine ntangura no organize igitaramo cyo gutora umwigeme mwiza wo mu ntara ya Ngozi ariyo Miss Ngozi. Kuva ico gihe rero narabibandanije ndategura ibiteramo bitandukanye
sinagumye n'ingozi gusa, naragiye mu ntara nyinshi, hari ibiteramo nakoreye ingozi cyane cyane, niho nakoreye ibiteramo byinshi, ariko harageze igihe ndabikorera no mu ntara ya Gitega, ndabikorera no ngaha i Bujumbura ndetse no mu ntara ya Kayanza, kuko ubundi je nsanzwe ndi imvukira yo mu ntara ya Kayanza, mvuka ku mutumba witwa Nyarurambi, zone Mubogora, komine Muhanga, mu ntara ya Kayanza, ariko nakuriye mu gisagara ca Ngozi. Maze gushika muri kaminuza, novuga ko ariho naciye ntangura ivyo novuga imyuga ibiri, kwiga no gukora ibindi bintu. Ariho rero naciye ntangura gutegura ibiteramo, ko ubwa mbere nciga naratamba danse moderne, naravuza ingoma, mugabo maze gushika muri kaminuza narabibandanije, ariko nshiraho n'amashirahamwe yo gukora ivyo nyene kugira ngo mfashe urundi rwaruka rushobora nabo gukuza impano zabo. Niho rero natanguriye gukora ivyo vy'ibiteramo, ntegura Miss Ngozi, ntegura concours de danse, gushika n'ubu ikiba aho concours de danse yitwa Tamba ku Gasaka, ifasha abana bafite ingabirano zo gutamba, gushika n'ubu biracaba tugeze kuri edition y'indwi. Nakoze ibiteramo byinshi bitandukanye byampaye kumenyana n'abantu batari bake. Nakoranye ibiteramo na ba Big Fizo, abaririmbyi nka ba B-Face, ba Satb, abaririmbyi bakomeye bose bo mu Burundi, nka bose turazinanye ko turamaze gukorana. Kiretse Kidumu na Natasha nibo baririmbyi ntararonka akaryo ko gukoresha mu biteramo, kandi aho hose nabitegura ku bwenge n'uburyo buke mfise, ariko kandi bigafasha gutanga ubuzi, kuko hari abamfasha muri organisation n'abo maclub yahiganwa n'abo baririmbyi, narabaha amafaranga, kandi abanyengozi nabo barabikunda bakaryoherwa. Ndetse urumva rero nagiye mu nyuma nagura ndabikora Igitega, ndakora iyo concours de danse, no mu Kayanza ngaho i Bujumbura narahateguye concours de danse yitwa Dance for Peace, tambira amahoro. Cyari igiteramo gihuza, cabaye inyuma y'imigumuko yabaye muri 2015. Cyari igiteramo gihuza donc urwaruka ngo mu makartier yabaye imigumuko n'ayatabaye imigumuko, kuko inyuma yaho nibaza ko byari bikenewe kugwaruka tuja hamwe kugira ngo tubandanye dutera imbere, dutsimbataza amahoro. Hampande rero y'ibyo by'ibiteramo nsanzwe ndi umukinyi wa football, nakina mu mugwi witwa Olympique do Muremera, kiri mu cicaro ca gatatu n'icya kabiri. Mugabo maze kugera muri kaminuza, kubera ivyo bintu byose ntibyakunze ko mbandanya umupira, kuko muri medicine murazi ko bisaba umwanya munini wo kwiga. Nahavuye nsa n'uhagaritse ivyo gukina. Mbega ukiri ngaho nyene, mbega ukiri mashuri burya urashobora kugira ingabirano zo kuvuga ati jewe naho ndi mu ishure, naho ntaraye ishure, ndashobora kuba ndaja muri ibi, nk'uwo mwanya wo kuvuza ingoma, uwundi mwanya ukaja muri ivyo biteramo, wabironkera umwanya, urashobora kwifatikanya? Narawuronka cyane, nkanawufatikanya, kuko novuga ko sinziko novuga ko ari experience muri ivyo, hanini nayikuye muri lycée Gatara, ko twari dufise umuyobozi yakunda cyane inkino. Ndibuka muri modi mate hajya ku idrapo yama atwigisha ingene bidakunda ko ushobora gufata umwanya wose ukawuha ivyigwa, ucuruha mu mutwe, ntushobora kwiga neza ngo unibuke vya bindi, ahubwo yaduhanura kuza turaraba ibindi bikorwa tujamwo muri urya mwanya w'akaruhuko tutari mu ishuri. Akenshi rero twaca tuja mu nkino, abakina basket, football mukaja gukina, abafise ingabirano zo gukina ama pièces de théâtre bakaja mu ma repetition, abavuza ingoma bakaja kuvuza ingoma, hama wa mwanya uheze tugaca tubandanya n'ivyigwa. Wasanga hageze ko tuja muri étude kugira revision, twamaze kuruhuka mu mutwe, ugasanga urameze neza mu mutwe, bigaca bigufasha rero kwiga no kwiyibutsa ivyo mwize kugira ngo utegure ibibazo. Nivyo rero byamfashije cyane no muri kaminuza, kwiga ivyigwa narabiha umwanya wavyo, nkamenya ko mfise amasaha yo kwiga, ariko kandi mfise n'amasaha yo kuja mu tundi tuntu dushobora kumfasha kubaho. Ntazoguma hahandi nizera kwambara ikirato ndakiguriwe n'abavyeyi, kwambara ipantaro ndayiguriwe n'abavyeyi, kuko umaze kugera muri kaminuza ubu kwija imyaka 18 utanguye kumva ko umuntu akuze. Nuko rero naripanga nkiga, mugabo nkabanzi ko hariho umwanya wo kuja kuvuza ingoma, ko nari umutamburinaire, haba hariho umwanya wo kuja gukina agapira, haba hariho n'umwanya wo gutegura ivyo biteramo. Ego, ndetse narakora n'ivyo kuririmba mu ma mariage, na twari dufise club yo guserva bijya vy'aba garçons et filles d'honneur, twari dufise club yo gutamba salsa.
ivyo vyose ni ibintu naciyemwo kandi narabironkera umwanya ndetse nkanaronka n'amanota meza kuko jewe kuva mu wa mbere muri kaminuza nari nzi ndayimara nama ndonka distinction sinigera ndonka musi y'amanota 70%. Nari n'ubu ndi wa muntu ashaka kumenya utuntu twinshi dutandukanye ngira ngo kandi vyaramfashije kuko ngira ngo mwumvise ndiko ndidondora gushika no munsi hari henshi banyizeye mfise amabanga menshi nkora kandi buri kimwe ndakironkera umwanya kandi nkagikora neza ko gushika isaha nibaza ko sino kwiha amanota mugabo nizera ko akazi ndagakora kandi neza mu mabanga hose banje. Ikintu cya mbere je novuga nta gusuzugura akazi. Yego cyane. Abariko baratwumva bose badukurikirana bumve ko bagifate nk'umuziro gusuzugura akazi. Abenshi bafite ingorane na abana bo mu bisagara. Abana bo mu bisagara nibo kenshi usanga avuga ati je ndi umunyamuji ntegerezwa kwamansa neza nambaye neza ugasanga hariho ubuzi basuzugura. Je ndibuka naradandaje itabi. Naradandaje itabi mu isoko hajya ngenda mvuga ati cigarette ingozi kugira ngo ndonka amahera kandi barayaronka kandi narayaronka niga muri interna nadandaza icayi. Yego cyane. Niga muri interna natanguye ndandaza icayi nadandaza icayi muri lycée naravyuka nari mfite thermos ngiye narashobora mu mahera arja de poche bampaye nkagura isukari nkaza ndakora icayi nkarangura udukate nubwo wasanga hamwe bibujijwe mugabo muri pause warasanga ubikora ukaronka duhera mu nyuma nararonsa amahera cangura appareil photo ndi muri interna nyene mbu umufotographe ndi umufotographe narafotora abanyeshuri tukazogesha tukaronka amahera hama je ndibuka ko na diplome yo muri secondaire nagiye kuyitora mu costume niguriye sinagoye abavyeyi kubera ko nari naronse uburyo no muri kaminuza nuko jewe nariga nkiga kaminuza kandi washaka jewe mva mu muryango w'abantu bize kandi babadandaza hari hababibona ukundi bakavuga ko nkora ibikorwa ntakwiriye gukora ndi umuganga mva muri famille imeze neza mugabo je nariyumvisha ko ivyo abo tuvukana batunza ari ivy'iwabo ntegerezwa kurondera gwanje nticyambuza rero kuja kuvuza ingoma muri mariage twararonka amahera baraduha amahera naragenda naravuza ingoma naraserva ndi umuganga niga muri medicine mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu naraje muri mariage guserva ndi umugarso d'honneur kandi harageze igihe club yacu bayikunda kuko twama twaronsa amamarche buri weekend twarinziza amahera naratamba danse traditionnelle inkambara zijya mpuzu tugatamba danse traditionnelle nkaririmba bijya byo gutwikurura tukaronka amahera hari ivyo bita ama road show ni zijya publicité bagira kwibarabara n'imiduga igendera avuga naragenda sinagira isoni narahaca niga mu wa gatatu muri medicine nkararika nkagira road show nkamenyesha abantu ibijanye n'igiteramo kugira ngo bazoze abantu barantwenga mugabo kuri jewe ntaco vyaba bimbwiye kuko navuga ati nta ngorane bako barantwenga gatugutakabize mugabe je tuzohura abansabe tingurira primus nico rero mvuga nti nta kugaya akazi kuko ugaya akazi hariho na dukeyi wari kwinjiza utaza kuronka birateye isoni nk'umuntu yiga muri kaminuza usanga agura ipantaro canke ikirato arinze kugusaba amahera abavyeyi aba bariho twigana bwanje sinabiserura mugabo narabatwenga nubwo nabo bantwenga baravye vya bikorwa bimwe ko haraho twahurira bakavuga ati bantugurira kayeri we turabona umeze neza kuko mu mwanya w'akazi naremera nkambara izo nkimani ko bakunze kuzita mugabo nanje hageze ku mugoroba naba naguza karato keza amafaranga nayakoreye n'agapantaro keza nkambara neza ngasohoka nkigurira agacupa nkakora n'utundi tugambi two kwiteza imbere yego Ibi byose umaze kubikora byose ukabijamwo byose urabaye umuganga warabibandanije nabibandanije nize medicine nkora nari umumenyesha makuru kuri Rema FM nkakora n'ivyo vya evenementiel vyarananyorohera ndetse kuko n'umuyobozi yantwara kuri Rema ahubwo yarabikunda ukuntu nja mu tuntu twinshi bikamuhimbara kanamfasha ama publicité ya y'ibiteramo vyanje agacamera neza donc nari mfise umwanya wo kuja ku ishuri kuja muri stage mugabo kandi nkabanzi ko hari amasaha yo kuja gukora ikiganiro no kugitegura ivyo vyose narabikora kandi nkabikora neza mu nyuma rero maze kuvayo narabibandanije gushika n'ubu agence evenementielle yanje irakora kandi ramaze kumenyekana ku buryo ubu hariho n'ama organisation aduha ubuzi nko muri Bantu Boy urumva ko bitewe n'ibiteramo twakoranye na ba Farias ingene babona biteguye
ubuheruka baraduhamagaye turaja kubagirira consultance y'ingene botegura ibiteramo vyabo, basatubu baraduhamagara tukabafasha gutegura ibiteramo vyabo. Hariho label yitwa Master Music iraduhamagara tukaja kubategurira ibiteramo. Hari yitwa Bukiv Label irimwe aba ba Estanish baraduhamagara tukaja kubategurira ibiteramo. Ivyo vyose baraduha amahera, baraturihana consultance, ariko tubikesha cagihe kubera ko turafite experience kandi ivyo twakoranye nabo barabonye ko tubikora neza.